ico kwihutirwa twosaba nuko boraba inzira ishoboka kugira ngo vy'ukuri aba ba passeport ordinaire nabo bikunde boroherezwe aba bari mu bagenda ari benshi aribo ndetse uva mu madomene menshi atandukanye bigatuma hagenda bene gihugu benshi kakaba karusho kanini ya ku gihugu gusumba aho ugenda ari diplomate le fonctionnaire gusa hama nkacambaza umushikiranganje ko twumwabonye yuko abantu benshi bagiye muri Serbie barafise passeport diplomatique baciye babihutira kuja mu bindi bihugu bakagira nk'inzira mwaratohoje kumbure agihaze basanzeyo kitaborohereje cyatumye baca batransita bagenda handi kugira ngo mu gitorere nyinshi umufatanije na Republique de la Serbie. Turabaye ikaze yakwa mushikiranganje ntumwa leta ubu nitwovuga yuko ntimukiri mushitsa ahubwo muri umusangwa umwanya mutoye kuko nta mwanya muremure urahaca mwari hano none muragarutse hano mutuzaniye inkuru nziza kandi uko twabivuze uje turiteguye kwakira ubutumwa bwanyu n'amaboko yombi. Rero aha uko mwaduteguje turabona yuko raporo turabona yuko hariho integuro z'amabwirizwa zitatu uno munsi zijanye n'imibano myiza hagati y'ibihugu kuko koko biraboneka ko muriko mwuguruza imiryango hirya no hino mwuguruye imiryango hirya no hino turabona rero uno munsi hariho imibano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Turazi ko ico gihugu ca Serbia tumaranye imisi atari mike hariho amasezerano make atari make twagiye dusinyiranira harageze naho kumvikana ko ibintu bijanye n'amaviza bavyorosha kugira ngo abarundi bashobore kujayo atangorane nyinshi zihabaye kandi byarabaye hanyuma bizamwe no kuzamwo agatotsi gato gaturze ku Burundi ku Barundi noneho irahagarara gato kumbure ubu muraza kutubwira aho bigeze. Rero turazi ko iki gihugu kirimwo ma opportunité menshi kumbure mu byo abarundi twoshobora kugera dufashanya nabo birahari. Ibi rero byose nyakwa mushikiranganje nko imvo n'imvano kumbure twari kuvuga tuti mudusigurire neza turibaza yuko aha mu bintu un peu détaillé nibijanye n'aya masezerano bwayo mbega aya masezerano yose uko ari atatu akunguko karimwo akarusho karimwo icyo twokwizera canke resultat attendu mu gifaransa icyo turindiriye niki ijambo rero nyakuba mushikiranganje ijambo n'ijywanyu. Hanyuma ku kazi kubikorwa kidukoranije uno munsi n'aya masezerano tugomba kuraba igihugu cy'u Burundi cyasinaniye n'igihugu cya Serbia. Hanyuma nkuko nyene iteka yabivuze igihugu cya Serbia n'igihugu cy'u Burundi ibihugu bimaranye imyaka myinshi bifitiranye imigenderanire. Iki gihe ngira ngo kuba mu 62 twari dufitaniye amasezerano n'igihugu mugabo iki gihugu nticari bwabeho cari kikiri Yugoslavia. Yugoslavia muzi ibibazo byahabaye kirasambuka mugabo hacabamwo igihugu ca Serbia n'ikindi ca Montenegro ariko Serbia niyo ciye iguma umenga iri hagati yafashe tuvuga ko yagumije
igice kinini cy'ibyaranga Yugoslavia. Iki gihe rero muri 77 harabaye gusinyana amasezerano bijanye n'ibintu tekinike bijanye n'akaranga la culture hanyuma n'ibyo kwigisha education. Mugabo rero kubera hagiye haba izo ngorane Yugoslavia igasambuka harabaye igihe tumera imigenderanire nk'iyisinziriye gatoyi byari bituvuyeko ariko murumva nyene byaciye bigenda. Hanyuma ibihugu bimaze kwitunganya Serbia ikaje ukwayo Montenegro ukwayo twaciye dusubira turavyura mugabo twahereye ku ntango twari twagiyeko na Yugoslavia. Hanyuma muri 2019 niho haciye dusubira kuvyura hanyuma haca haraba amasezerano itariki za 20 z'ukwezi kwa kabiri haciye haba gusinya accord général de coopération hagati y'u Burundi na Serbia. Hanyuma igihugu cy'u Burundi cyaragize ratification y'iyo accord itariki 12 z'ukwezi kw'indwi muri 2022. Aho hose rero murumva ko hagumye imigenderanire yagumyeho. Hanyuma abashikiranganji twakoreye mu ngata baragumye bagira imigenderanire baratemberera muri Serbia. Hanyuma nabo n'abashikiranganji bo muri Serbia nyene baraza no mu Burundi. Mbere muri 2025 umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaragiye kugirayo urugendo. Hanyuma mbere hacaba barasinya amasezerano atari makeyi harimo n'ibi turiko turiga no munsi. Hanyuma muribuka yuko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Serbia yaraje hano muri 2024 aje mu bikorwa bya nyincubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu. Hanyuma muca mwumva rero yuko ari imigenderanire yagumyeho mu bisanzwe twagumye tuza turagenderanira. Igihugu ca Serbia rero kubona Uburundi buvuga buti tugira imigenderanire kubera harimo ibintu dushobora gukuramo. Aha muravye nk'igihugu ibintu kirafise ubutunzi bitari bike, kirafise ubumenyi budasanzwe mu bintu byo gukora amamodoka, mu bintu byo guhingura ibifungurwa l'agroalimentaire, hanyuma n'ibijanye n'amasoko ntanganguvu hamwe n'ibintu by'ingenzi. Twabonye rero tuti aha turashobora kugira ico twakuye. Hanyuma igihugu ca Serbia kandi kirakeneye abakozi bose, abakozi benshi kuko muravye kirafise ikibazo c'abakozi. Ubuzi bafise aya mahinguriro bafise abantu bashobora kubikoramo. Natwe mu Burundi turafise abene gihugu bifuza kuja gukora kandi nabo bagiye baragira ico bunguye ku butunzi bw'igihugu cacu. Nico gituma rero haciye haba kumvikana yuko abarundi bashobora kuja gukorerayo. Nkuko nyine iteka yabivuze baroroshe ibintu korosha inzira kugenda avec le passeport diplomatique de service hanyuma na ordinaire mbere. Kandi kenshi ama passeport ordinaire twoga y'abanyagihugu basanzwe mugabo ngira ngo la traduction imeze neza kuko abanyagihugu abene gihugu twese turangana. Mugabo urumva bahera kuri za hasoze bavuga z'icubahiro mugabo nazijya zindi zashikirwa ngira ngo byari mu bihugu bikeye kuko kenshi bakunda guhera kuri izo z'ama passeport diplomatique de service. Hanyuma rero abarundi baciye babibona ko ari imiryango yuguruye baca baragenda ari benshi mugabo bacabona umengo kuguma muri Serbia ntibabishaka bagaca bagomba kuja muri Union Européenne. Hanyuma rero bica bigatera icuka kibi hagati y'ibihugu bya Union Européenne na Serbia bavuga bati mwe muhuruye abantu baza kutwinjirako bidaciye mu mategeko, immigration illégale. Hanyuma rero Serbia nayo ivuga iti kuko murazi ko yariko irasaba kwinjira muri Union Européenne ibona nayo umenga byo haba bitera ikibazo. Hanyuma niho baca bavuga bati reka aya masezerano tuyahagarike imbere yuko tuyatunganya neza n'Uburundi twavugana ingene byoca bigenda. Ibyo rero baciye babihagarika ku ma passeport ordinaire kugira ngo ntibagire ibibazo n'ababana. Murumva rero ko kubona ubu tuvuga tuti imigenderanire yacu tuyinagure dusinye amasezerano
murumva yuko bikenewe kandi natwe twitunganya kugira ngo tuzobura icyo tubikuramo no gutumana amakuru les technologies de l'information de la communication barateye imbere cyane rwose muri iki gice hanyuma n'ibi bya amasoko ntangabuvu hanyuma nk'uko mwabivuze Burundi nabwo turafise ibyo dushobora gushorerayo icayi ikawa hanyuma n'ibi by'ubutare twiko turabona nibaza yuko dushobora kubironkamo akarusho cyane n'abanyeshure bariko bajayo bari muri Serbia ubu barashika 15 kandi nabo baza muri ayo secteur nyene tubona mu Burundi agira ico yofasha mugabo ngira ngo nitwasinya amasezerano brazina ngira ngo tosaba igitigiri c'abanyeshure kikwengerekanwa kuko mbona kikiri gitoyi cyane hanyuma ibindi nabyo bamenye ni byo gukora impuzu textile hanyuma no gukora amamashine tumenyereye arayo ajyayo gucukura ubutare canke ajyayo gucukura amazi kugira ngo amazi ashobore gushikira abanyagihugu ibi byose nibaza ko abanyeshuri turungikayo umuntu yoza arabaronka muri secteur tubona ko yofasha igihugu muri iyi vision yacu ya 2040 na 2060 murakoze mwite murakoze cyane kibazo cha honorable Ernest yatanze intererano arabaza l'état des lieux de négociation de l'accord sur la mobilité de la main-d'œuvre ko hoba des agences privées kugira ngo bishobore koroha iyi intererano suggestion bise ari nziza gose kuko no mu bindi bihugu hari ibindi bihugu bikora gutyo abaja muri za Arabie Saoudite ariko naho nyene burya ukuboko kwa leta kuguma kurimwo kuko aya ma agence abanza kwemerwa na ministère hanyuma hari ibyo basaba ibyo bariha mu kigega ca leta hanyuma ayo ma agence kubona gukora aha rero aho bigeze ubu twarabonye yuko n'aya ma agence nayo nyene hariho ayo usanga atabikora neza ugasanga ngira ngo hano canishurira ko na wa muntu yavuga ati ntibibwe abaca bikika mu kiza bakiba abanyagihugu ariko aho tumaze kubona byabaye twarafashe ingingo yuko tugira inama nayo ma agence twabasigurira hari n'abarungika abakozi bashitseyo bibagoye agence uwo muntu ariko aramukoresha ugasanga nawe aciyemo amurungika kubera yabakeneye umukozi atabishoboye agwaye akiswe n'amagara canke batumvikanye agaca ashima kumushibura niko murambabarira nkoreshe uko mbuze nkoresheje ico kintu kubera hari nk'uwo barungitse avuye muri Arabie Saoudite bacamuha ntuzeye itike igera Addis Abeba uruma ntiyashitse mu Burundi mugabe cyadufashe nuko twatomboye tukarondera agence yamurungitse tugasha tuyikurikirana ikabona kumurihira igiye isigaye Addis Bujumbura donc murumva rero ukuboko kwa leta kugumamwo nayo ma agence nayo nyene arafise uruhara runini ya mugabo leta nayo iguma igira encadrement kuko hari usanga avuga ati jewe namurungitse kugira nzoronke akarusho none agarutse adahejeje gukora mwanya twamuhaye atabukoze bo ntibaraba ko yakiswe n'amagara canke byabananiranye n'umukoresha wiwe bo numengo bashaka amafaranga gusa aha naho nyene yohamagarira abarundi twese yuko ntidushira imbere akazi mugabo twubahirize agateka k'umukozi abagiye muri ibyo bikorwa kugira ngo nawe ntibamubone nk'igikoresho bamwubahirize mu burenganzira bwiwe muba mufise igitigiri kanuni c'abarundi bagiye mu bihugu vya Buraya baciye muri iyo nzira ya Serbia. Ikibazo ca kabiri ni inyungu ku gihugu canke n'uruhombo. Ikibazo ca nyuma ko tubona no mwaya masezerano tugomba twemeze harimwo guha
harimo exemption de visa ku bantu bafise passeport de service, tukaba tuzi hariho igitigiri c'abatari bake bahora bazigira ko izo passeport bakongera bakazimirira mu bihugu baba bagiyemo. Nta mpungenge mufise ko uzotirimuka akazimirira yo muri Serbia nayo y'amasezerano azoca asubira itoto? Igitigiri ntacyo nomenya neza kuko igihe bumvise yuko imiryango yuguruye benshi baciye bihutira kugenda ntibadaciye mbere batabajije no muri leta, bumva gusa bati nta biza basaba baca baragenda. Ni naco gituma mbere Serbia cibona umenga babaye benshi gose, bararengerwa, bamwe baca benshi ntibagumye, yabaye inzira gusa, hanyuma baca bagira Buraya mu Bubiligi canke mu Budagi n'ahandi. Donc igitigiri ntaco twomenya kugeza ubu kuko urumva umwe wese yaciye afata inzira yiwe yumvise ati imiryango iruguruye, baciye bagenda ku bwinshi. Hanyuma abagiye bakagumayo, sinovuga ko ari hatoyi, ndavuga nti birashobora kuba ari inyungu, ahandi nkavuga nti birashobora kuba ari agahombo kuko n'agahombo kubera uravye ingene byaciye bitosekaza imibano imigenderanire y'igihugu c'u Burundi na Serbia, kubera babonye ko nabo bibateye ingorane aho kuri iyo stade mbona ko ari agahombo kuko twarahombe bitari bike. Hanyuma akunguko nako nuko nibaza muri aba bose bagiye hatabuze abasigaye muri Serbia, abasigaye nabo bakaba bariko barakora kandi bumvise ko bakeneye abakozi, barateza imbere imiryango yabo kandi n'igihugu naho nyene kizohungukira. Niyo ikibazo cyaba baciye bavyorona bagaca baza baraja Buraya, niyo cava mu nzira ngira ngo nitwavugana tukaraba ingene ngira ngo iyo kategori nayo y'abadandaza yo koroherezwa, ngira ngo abagenzi bacu bo muri Serbia ngira bazogendera kuko barumva yuko ari umudandaza ntazoba agiye kugumayo, azoba agiye kurangura canke ashoye y'ibintu hanyuma abone gutaha. Mugabo aha naho nyene bigaruka hahandi umudandaza ashobora gukorera kuri ivyo nyene ashitse yakabona ati ngaha afere zirashoboka cane gusumba mu Burundi, akavuga ati reka ngumeyo. Mugabo naho yo gumayo, mugabo agumana akorana no mu Burundi ashora yongera yinjiza ibidandazwa aba hariya, anibaza ko aha cokononekara. Ngira ngo iki tuzobivugana naho nyene kuri ayo kategori y'abene gihugu bavuga bati tugomba kugira business, barabe nyene boroherezwa kugenda bagaruka. Abantu bakeneye kujayo barondeye amapassport ordinaire hataragira baja gukora ubuzi busanzwe, hataragira kandi hakiriho amanegociation azoba. None nyakubahwa mushikiranganje, mwoba murumva yuko hari amashirahamwe amwe ariko ariba arasahura bene gihugu, ababwira yuko begeranya amahera hama bakazobafasha kugenda. Hamwe mwoba mutaravyumva nyakubahwa watwitavye hano, mwosohora itangazo kugira ngo mukebure abene gihugu bareke kwibwa hama ngo bazobwicuze mu nyuma. Amashirahamwe aca yikikamukiza agomba kwiba abene gihugu turamaze no kubibona muri aya yandi bihugu twasinyaniye nka Arabie Saoudite. Hariho ama agence yemerewe, ubu twari tugeze umenga agence 28, ariko ayamaze gusaba enregistrement ataremererwa twari tugeze kuri 58. 58 cyangwa 56 murantunga kuko numva ni kijemo nta ca Arabie Saoudite nta rinategura, mugabo umenga ibitigiri bivyo bibuka. Hanyuma muri ayo agence 20 nangahe amaze kwemererwa arakora, ayandi nayo ntaremererwa kuko Arabie Saoudite naho hari byo basaba bakabanza amategeko yabo kwitunganya kugira ngo babahe autorisation de fonctionner. Mugabo rero impande y'aya agence yemerewe hariho n'ayandi agence yaciye aca iruhande
akaba ariyo justement atwara abantu ataco yarishe muri leta mugabo ayarishe ayamaze kubiha ataremererwa kwirakore. Aha rero urumva ni ikibazo gikomeye cyane kirengeye na ministere. Aha ico turiho turakora twarituye tuba twitegura gukorana n'inzego zibishinzwe zifite ubushobozi kugira ngo amagence yose ariko ikikamukiriza ataremererwa gukora kandi atanakima ariko yinjiza muri leta bayahagarika n'ibihano bigafatwa. Aha rero murumva ni ikibazo kirengeye ministere yonyene kugira ngo namwebwe muserukira abenegihugu kugira ngo nitwabitura muzodufashe kuko aba bantu bikisamukiriza bari abanyagihugu. Nababwiye umunyagihugu yagize ingorane umwenegihugu yagiye gukora agarutse bamufata nabi bamuhabiye ikamushikana mu Burundi, ministeri ibanza kubijamwo turatombora turonkera agence yamurungitse nayo turayikurikirana. Ministeri yagenda baramuha amafaranga yo kugura biye, turavuga tuti ayo mafaranga yo mandovize nibayamuha ituzi ko aza kuyakoresha icyo yakeneje. Twaciye turanga umukonseye barajana n'uwo muntu wa muri agence, hanyuma mu banki KCB kiravuga iti biratworoheza ati ntama kashi tubaha, genda mugure biye muce muturukira konte ya agence hanyuma turihero biye mwebwe nta mafaranga tubaha mu minwe. Kandi byaragenze neza. Uwo Murundi kazi yaramaze iminsi 5 Addis Abeba muri aeroport afashwa na ambasade yacu kandi nayo ataburyo bufitiye mugabo badutelefone twashe gutanga intumbero hanyuma biragenda neza umunyagihugu arataha. Iyo rero atabafise agence yamurungitse yari kutugora gose kuko twari gutora abamurungitse nta cadre legal yagiyemo twari kuba dufise bigatuma bitera izindi ngorane. Nico gituma rero tuvuga tuti aba bantu bikikamukiriza badakurikiza amategeko mukuri nibo bandanya bakora kuko urumva abanyagihugu barahahombera n'igihugu kikahahombera. Ku bwanje mbona yuko kugira ngo haba akarusho nuko abafise ama passeport ordinaire aribo buronswa iyo exemption kuko ihawe aba diplomate agatangwa n'aya ma passeport de service, twoca dusanga aboja mu cyo gihugu bo babake kandi bo bari les hauts cadres canke les fonctionnaires de l'État ayandi makategori yoba akibaye concerné. Ndabiye no mu bibazo mu nyishu zatanzwe les procédures bicamo kugira ngo ufite passeport ordinaire ashobore kujayo ni procedure ndende ku buryo nk'abantu bato bitoborohera gushikayo. Rero nkavuga nti cyo kwihutirwa twosaba nuko boraba inzira ishoboka kugira ngo vy'ukuri aba ba passeport ordinaire nabo bikunde boroherezwe, aba bari bo bagenda ari benshi aribo ndetse uva mu madomene menshi atandukanye bigatuma hagenda bene gihugu benshi kakaba karusho kanini ya ku gihugu gusumba aho ugenda ari diplomate le fonctionnaire gusa. Hama nkacambaza umushikiranganje ko mwabonye yuko abantu benshi bagiye muri Serbie barafise passeport diplomatique baciye babihutira kuja mu bindi bihugu bakagira nk'inzira. Mwaratohoje kumbure agihaze basanzeyo kitaborohereje cyatumye baca batransita bagenda ahandi kugira ngo mu gitorere nyinshi umufatanije na Republique de la Serbie, kuko turamaze kumva ko hari abaja mu bindi bihugu bakagirirayo ibibazo bitandukanye. Aha kugira ngo hatwoca twiyumvira twibuka ikibazo cyateye yaborohereza passeport ordinaire mu bintu byacu bigenda hanyuma bagaca bitera ibibazo hagati y'ibihugu byacu bibiri. Twebwe mu bisanzwe bikunze yuko le passeport abafise passeport ordinaire boroherezwa bakagenda ari benshi, nibyo twadushaka kuko ni nabo benshi mu gihugu. Hanyuma mugabo murumvise intama zahabaye nuko bagenda bafise izindi ntumbero. Aha yavuze ati abafise passeport de diplomatique de service bagumyeyo. Aha bagiye ntibagiye kuri passeport de service canke diplomatique, bagiye abo bagumyeyo bagiye bafise ama passeport ordinaire. Nico canatumye rero iyo ntuzeye iyo aspect y'abakora baca
bayisuspanda sino abagenda bafite mu passeport diplomatique cyangwa ama passeport de service kugeza ubu ntawe twumva yagumyeyo. Hanyuma bagenda bafite ama service aba passeport de service cyangwa passeport diplomatique nabo nyine bagaca banyika bakagenda nawe ntawimenya kuko muwamujanye mu mahera ya leta agiye ku kazi ka leta hanyuma mugabo kubera nkabijya navuze umuntu ntawe uzikiri ku mutima wiwe hama gatora kugenda. Mu bisanzwe ni ibintu bibi cyane kuko sinzi n'ingene basigurira abo bagiye kwaka ubuhungiro kuko urumva yagiye yatwawe na leta yagiye ku buryo bwa leta hanyuma kenshi bacu usanga ariko arasigura akavuga yuko afise ingorane mu gihugu agize gute mugabo kenshi wari kubesha kandi bijya bihugu navyo birabibona biramenya ko atari byo kuko yoba yagiye ku kazi ka leta yagiye ku buryo bwa leta hanyuma agahengera mission iheza aho gusubira mu Burundi akatora guca agenda. Aha rero nibaza ko ari guhamagarira interpeller la conscience personnelle y'abarundi yuko bijya baba bagize birateza imbere igihugu biteza urugo igihugu ahubwo hanyuma nabo bagaca bikebuka.